Ikena ry'igitoro ribandanya kuba ndase mu gihugu c'u Burundi, nazo inkwirikizi ziva kuri iryo kena ry'igitoro zikabandanya gutuma ubuzima bw'igihugu n'ubw'abene gihugu buhungabana. Ibikorwa vyoteje imbere igihugu birahungabana. Aha twotanga akarorero ku nyubako za leta zitandukanye zihagarara kubera ikena ry'ico gitoro. Ubuzi bumwe bumwe budakorwa n'ibindi bitari bike igihugu kyahombera. Ku bene gihugu ibiciro bibandanya kuduga ku rugero ruhanitse, vyaba ivy'ibidandazwa bitandukanye canke ivyo kwiyunguruza. Ku bijanye n'ibiciro vyo kwiyunguruza, imyidogo iri ku mpande zose, ni kuvuga kubiyunguruza bava mu gisagara ca Bujumbura baja mu gihugu hagati canke bava mu gihugu hagati baja mu gisagara ca Bujumbura, eka ndetse n'abiyunguruza bava hagati mu gisagara ca Bujumbura bagana amakartier atandukanye agize ico gisagara. Muri uwo mugwi imyidogo irasangiwe n'abene gihugu nka bose, naho baba mu makartier atandukanye. Ku bituro vy'amabisi haba hagati mu gisagara ca Bujumbura canke ku bituro biri mu makartier haguma hibonekeza imirongo miremire y'abene gihugu barindiye amabisi, haba ku murango canke mw'ijoro. Bikaba ngombwa ko barindira umwanya muremure kuko amabisi aba ari make cane, n'amabisi make aboneka azanana utunenge utu canke turiya. Aha twovuga amabisi aduza ibiciro vyashinzwe n'ubushikirangaji mu vyo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu, hasanzwe hagendwa ku mafaranga 600. Abagendesha iyo miduga bifatira ingingo yo kurihisha amafaranga ashika ku 1000 canke arenga, ahari n'ahandi barenza ko ayarengayo kuko vyiganwa n'uyu munyagihugu aba muri zone Muyira. Kuravye abantu b'amabisi baratuzogirizako cane ibiciro, gaca usanga rero ibiciro vya leta ntibariko baravyubahiriza, gaca usanga hatworesha 1750 turiko turariha 2000 canke 3000. Hari n'abandi bahitamwo kongereza urugendo kugwari rusanzwe rwarategekanijwe. Akarorero n'abagendesha amabisi muri zone Kanyosha canke zone Musaga bahitamwo gushikana imodoka zabo ku masoko ya Ruvumera, Kotebu no kwa Siyoni kugira bikunde barenze ko amafaranga. Ikindi cibonekeza n'amabisi adashikana abo atwaye, aho yategezwa kubashikana ariko amahera atozwa akaguma ari yayandi. Akarorero n'amabisi akura abantu muri zone ya Kamenge yategerezwa kubashikana hagati mu gisagara ariko akabashikana ku isoko ya Kotebu ku mafaranga 600 bategerezwa kuriha bashitse mu gisagara hagati. Abandi bahanzwe n'iryo kena ry'igitoro mu kwiyunguruza n'abagendana ubumuga, abageze mu zabukuru canke abakenyezi bibungenze, kuko niyo iyo bisi ibonetse hinjira abafise inguvu gusa. Nubwo igitoro kibura ntibisigura ko amategeko acareka kubahirizwa. Nico gituma uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura bwari bukwiye guhagurukira abo bikika mu kiza mu guhonyanga amategeko yashinzwe n'ubushikirangaji mu vyo bujejwe harimwo gutwara abantu.